Diniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kuri yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigazwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kuri vyinshi bitandukanye babiriko biravugwa bigazwe ko ijya nino nga mu gihugu c'u Burundi cyane cyane ariko kuba biriko biragaruka mu gisata ca politike, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi babiriko biravugwa ijya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe muri uno mwanya biriko biragaragara yuko hari bamwe mu banyepolitike batariko barahuza cane cane bo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, hoba hari indyane ziturutse ku kutumvikana kumwe yoba yararanguye amabanga n'ukundi ariko arayarangura muri ino minsi. Aba bose bakabita ko ari abatoni imbere ya President Evariste Ndayishimiye, bose bakaba ari abantu bakoranye na President Ndayishimiye mu bihe bitandukanye, mu gihe umwe we yakuye mu mabanga undi akaba ari mu mabanga muri uno munsi. Muti vyoba ari ukutumvikana kuri hagati yande nande. Nukutumvikana kuri hagati ya Edouard Bizimana ndetse na Robert Shingiro. Bamwe bati ese aba bompi bariko barapfiki. Tukabibutsa ko Edouard Bizimana kuri ubo ari we mushikiranganje ajejwe imigendanire n'andi makungu, mu gihe Robert Shingiro ari we yasimbuwe canke se ariwe yari umushikiranganje muri iki kibanza akaza gusubirirwa na Albert Murantunge na Edouard Bizimana. Ngibi bintu ntavyo twahora tubona kenshi aho umushikiranganje ahari yihagurtyoza uwo yasubiriye na cyane cyane mu gihe bose ari abasendede FDD. Ngariko bikozwe na Edouard Bizimana, bamwe bati njeho ntago sintangara na gatoyi. Haraciye imisi ine gusa ikinyamakuru cegereye iperereza nukuvuga ku munsi w'Imana uheze. Nukuvuga ku munsi w'Imana uheze akaba ari igenekerezo y'umunani ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Ikinyamakuru cegereye iperereza citwikiriho canditse inkuru ivuga ko ku muserukizi mushasha wa Kenya mu Burundi. Ni inkuru womengo irasanzwe cyane, gusa vyose vyahindutse isaha 10:50 z'ijoro. Edouard Bizimana aca yishuye ko muri aya majambo tugaragaje gushira mu rurimi rw'ikirundi: diplomasi irakora neza, atakwishira hejuru kuvaho igiriye mu minwe y'umushikiranganje imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. We yashitse agarukana ubukuru nyabwo butari bukivugwa muri ubwo bushikiranganje. Ibiro vy'ubushikiranganje biherutse gusubirwamwo, imifurege yarazibuwe. Ivyo vyose ni ibitanga ishusho nziza y'ubushikiranganje. Benshi bafashe ko ubu ngubu ari ubutumwa budasanzwe, ariko nanone kandi bukaba ari ubutumwa bwo kwishimagiza. Muti abasasanguzi mu vya politike bakavuga ko ubutumwa bwanditswe isaha 10:50 z'ijoro. Uti ntituzi ko Edouard Bizimana ari yikanguye canke ko ariho yageraje kuryama. Muri buno butumwa tugasangamwe ibintu bikuru bikurikira. Turaza kugaruka ku bintu bitanu vy'ingenzi cane cane gukura muri ubu butumwa. Icambere, Edouard Bizimana yemeza ko ubushikiranganje arongoye bumaze gushika ku bintu bikomeye kuvaje kubutwara kurusha uko vyari imbere yiwe. Biragoye kubona ivyo bintu Edouard Bizimana amaze gukora, kuko nk'ibi tubona vyo kurongora ubumwe bwa Afrika ni ibintu vyakozwe imbere rwose. Ubu ni ukwimbura. Ni igikorwa ca Albert Shingiro kugeza ubu ivyo bihugu kiriko kirashika ko mu makungu vyateguwe mu gihe ca Albert Shingiro. Nuwoba ngumwana ntiyo kubahuka kuvuga ko Shingiro atakoze hagati y'umwaka w'ibihumbi 2020 ndetse n'ibihumbi 2025. Ikigira kabiri, Edouard Bizimana akavuga ko we akora mu gacerere atakwishira hejuru canke kwiyerekana. Ibi vyonyene yanditse bibeshuza ubutumwa bwiwe. Nta wundi mushikiranganje imigendanire y'u Burundi n'amakungu yahora yirirwa aratukana n'abantu bose kuri Twitter yahoze canke se X, ahubwo aboneka nk'umuntu akeneye kwemegwa akabibura. Ikigira gatatu, we yavuze ko yasanze ubushikiranganje bwitwara, none ngo yarabugabuyemwo intwaro, nukuvuga autorité mu rurimi rw'igifaransa. Vyogorana gutahura ko ibikorwa vyakoretse kuri Shingiro mu bushikiranganje butagira urutonde. Ikigira kane, Edouard Bizimana yerekana ibikorwa bihambaye yaranguye kuvashitse. Yasubiyemwo ibiro vy'ubushikiranganje yongera azibura imiserege. Ese gusubiramwo inyubako y'ubushikiranganje avuga no kuba herutse kuyisigira irangi rishasha ni vyiza, ariko sivyo bintu bidasanzwe umushikiranganje imigenderanire y'u Burundi n'amakungu ashobora kwigamba ko yaranguye.
hakazamo kandi kwerekana ko yasubiriye uwo yasubira ataco yari amaze biboneka mu majambo ngo ubukuru bwari bumaze imyaka butariho. Albert Shingiro yatwaye ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu imyaka 5. Ni ibintu bimaze gushika gake cyane mu Burundi. Edouard Bizimana aracamaze amezi 7 gusa. Kumbure ngo yoca bugufi nimba Shingiro yari imbura kimaze agatwara imyaka 5, Edouard Bizimana araraba ko atatutse abari barongoye Shingiro. Hakazona none kandi inyishu ya Albert Shingiro yararongoye ubu bushikiranganje. Ejo haheze no kuvuga ku munsi wa gatatu w'indwi hari kwigenekerezo 11 ntwarante uyu mwaka wa 2026. Albert Shingiro yarishuye mu bwenge bwinshi. Ntigeze yerekana ko mu vy'ukuri ariko yishura Edouard Bizimana. Ku rubuga rwe rwa X cyangwa se Twitter, Albert Shingiro yibukije igitabo cyasohotse mu mwaka wa 2010 citwa Les mythes de Narcisse. Acha avuga ko naico gitabo kimaze imyaka abantu bakwiye kugisoma basirimwe mu mwaka. Umugani wa Narcisse uvuga umusore yari yishima cyane aca habwa igihano cyo kuguma yiraba uko asa ngo niwe mwiza. Twogeranya n'igisomwa cyo mu Kirundi kivuga umusambi waguma wiraba amasunzu ngo ndi mwiza. Nuko Albert Shingiro abarishuye nk'incabwenge. Ubutumwa bwa Edouard Bizimana ni ubutumwa bwavuzwe ko vyinshi cyane, ndetse bunavuga ko n'abantu benshi. Ingendo Edouard Bizimana yo gutyozo yasubiriye no kwihayagiza hari benshi bayigaye. Hige Sofia yagize ati koko kuzibura imiserege niyo diplomasi ikomeye. Bujya gucyoza uwo wasubiriye biratanga ishusho nziza y'ubushikiranganje. Ni mu gihe undi nawe yitwa Ndikumwe nawe yagize ati muzibuzi w'imiserege nibaguhe agashimwe. Uwitwa Diodone nawe ati umushikiranganje w'imigendanire himbajwe no gusiga karangi kunyubako be no kuzibura imisirege mu gihe cya gatatu c'imbibe z'u Burundi cugawe. Hakaba hari nundi yitwa Ubuntu nawe yagize ati atakwishira hejuru kandi wamutumena amatwi ngaha no kwiyemera. Hari ukwishira hejuru bisumba induru wamiza ngaha kandi tuzi ko atacumariye abarundi. Mission diplomatique ni zero kuko ntaco umumariye abarundi bari mu mahanga. Ni mission y'umugambwe hamwe na Valens Ndayishimiye Sobuja na famille yiwe. Ni mu gihe harundi yagize ati reka dukeze umushikiranganje imigenderanire y'u Burundi n'amakungu ashoboye mu mwaka umwe ivyo Shingiro atashoboye mu myaka 10 na cyane gusiga akarangi inyubakwa no kuzibura imiserege. Bobu Rugurika umumenyesha makuru azwi cyane anarongoye radio RPA we yavuze ko Edouard Bizimana yashitse yihutira gupfungisha umusekreteri wiwe amwagiriza ko agoma arungikira Albert Shingiro amabanga y'akazi. Ni mu gihe ambasaderi plenipotentiaire yatanze impanuro ati ibi bitera soni wavyanditse saa 10:50 z'ubuca ubwo ntiwaraye urarota nabi uzogerageza kuryama woze kandi usenze birafasha. Bamwe bati ese mwege mudukurikiranye ngaha mwumvise vyinshi biri muri ino nkuru cyane ku muntu atyoza oyasubire mu mabanga mweho niki mwohanure Edouard Bizimana. Benshi baramaze kubivuga mbere ko abatwara igihugu boba baritegura ingene umunsi umwe uyu mushikiranganje azoba maramaza ku rugero bazicuza imyaka myinshi. Bamwe bati nibamuhe akanya gusa. Uyu mushikiranganje amaze gutuka abantu benshi harimwo n'uwundi yatwaye ubushikiranganje bw'imigenderanire ariwe Jean Marie Ngendahayo. Aramaze gutuka kandi ibihugu nka Katari yagirije ko yatanze igiturire ku batwara leta zunze ubumwe za Amerika. Na amajambo kandi yatumye president Ndayishimiye asaba imbabazi Katari, nayo Edouard Bizimana ategekwa gufuta ivyanditse vyose. Edouard Bizimana ntatinya gutuka abakuru b'ibihugu ahandi akerekana ko anashigikiye mu mihari witwaje ibigwanisho ubarizwa mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ariwo FDLR. Mu yandi makuru reka tubananize ku bindi biriko biravugwa aho ari umucamanza yanditse ababaye cyane. Uyu mucamanza yandikanyisha avuna agahinda avuga ingene abacamanza atajambo bagifise, akavuga ko basigaye barindira telefone babwira uko baca urubanza ubwo ariko gose. Akavuga ko hariho abantu benshi bariko baranyagwa amatongo biciye muri iyo nzira. Mu mpera y'indwi ngo azotanga ubundi butumwa aho yoba azodoma urutoke ku manza zagenze gutyo. President Ndayishimiye nk'umucamanza mukuru, Alfred ahingejeje nk'umushikiranganje w'ubutungane, Gamarieri Nkurunziza nk'umukuru wa sentare nahinyuzwa na Rose Nkureremana nk'umushikiriza manza kizigenzo wa Republika ngo barakwiriye kwicarira kino kibazo cy'ubutungane bugwaye. Wanditse yagize ati
ubu tugeze aho tutagica imanza tubanza kurindira telefone itegeka urwocibwa. Ivyo rero bigashira kaga mu bacamanza mu mpande zibiri. Wagutegetse utaruciye ko warutegetswe bigukwegera ingorane. Ikigera kabiri uwarenganijwe nawe nuko nyene atangura kuguhigira kandi bikoga n'imivumo ku Mana. Twashaka vy'ukuri ko umuntu yitwaye azazanye ivyemezo bikwiye atifadikije umutegetsi kanaka ngo n'umugenzi, kuko kwifadikiza umuntu vyerekana ko uburi kurarenganya. Ikindi kimeze nko guhebura twashaka kumenyesha ko abantu bariko barenganya abandi bitwaje amaronko n'amamuko bamenye ko bizobagaruka, kuko muvyemera mutavyemera nta kibi cijana. Ubu butumwa tubutanze twisunza amadosiye ari muri sentare y'abariko bararenganywa n'abantu bariko baranyaga. Utinda gusavye kubishira habona kugira ngo imanza z'akarenganya zije habona kandi abariko babikora bahanwe. Nzogaruka ndo mu rutoke ku madosiye akwiye gukurikiranwa neza. Ubutumwa nzobuza mu mpera y'indwi. Sikenshi turonka abacamanza bandika bavuga ingene amasentare arenganya abanyagihugu. Watanze ubutumwa turamukeje kandi tukipfuza ko abandanya amabanga yiwe araniwe kandi arinzwe ana musumba vyose. Ni mu gihe muri inosi hariko haravugwa ikintu kidasanzwe cyane mu ntambara mpuza makungu. Ni intambara ikirahuza igihugu ca Iran ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika, ariko ifadikanije n'igihugu ca Israeli. Mojtaba Hossein Khamenei niwe murongozi mushasha w'igihugu ca Iran. Kuva kugenekerezo y'umunani ntwarante y'umwaka w'2023 Iran ifise umurongozi mushasha w'ibita Guide Supreme de la Révolution. Mojtaba Khamenei niwe yatowe ngo asubirire se Ayatollah Ali Khamenei yishwe mu gitero cyakozwe n'abanyamerika na Israel kugenekerezo ya 28 ntwarante uyu mwaka w'2026. Mojtaba Khamenei akaba ari umuhungu wa kabiri wa Ali Khamenei. Irani ntitwawe nk'ibindi bihugu. Reka tubanze tubageze ko ingene Irani twawe. Niko irafise umukuru w'igihugu atogwa n'abanyagihugu, ariko siwe mutegetsi wo hejuru. Umugaba mukuru w'igihugu ni Guide Supreme, we atogwa n'abahinga expert 88. Abo nabo baba ari indongozi zikomeye zo mu idini ry'abashite. Guide Supreme nawe nyene si umutegetsi asanzwe. Uretse kari warongoye igihugu ca Iran, anaboneka nk'umurongozi mukuru w'abashite bose. Nayo mpamvu iyicwa rya Ali Khamenei ryakurikiwe n'imyerekano ikomeye mu bihugu biguremwo abayisilamu b'abashite. Mojtaba Khamenei akavuga ko akaze kurusha se Ali Khamenei. Mu kwica Ayatollah Ali Khamenei, Israel na leta zunze ubumwe za Amerika bari biteze itembagara ry'intwaro canke kuronka umutegetsi mushasha ashobora kumvikana n'ivyo bihugu. Yamara haje ushobora kubigora kurusha n'uwa mbere. Igitero cyo kwigenekerezo ya 28 ntwara n'umwaka w'2026, Mojtaba Khamenei yakiburemwo se Ali Khamenei, nyina, umukenyezi wiwe, umwana, mushikiwe, muramuwe n'izindi nshuti ziwe zo hafi. Azananye n'ishavu ryinshi ngo ku butegetsi. Icambere yashitse ko ratowe kwabaye kurungika misile zitari nke mu gihugu ca Israeli. Mojtaba Khamenei akaba afise imyaka 56, asanzwe kandi yarabaye mu rwego bita Le Gardien de la Révolution kuva kiri muto. Afatwa ko yegereye cyane imigwi ifatwa ko itagondozwa muri Iran. Akavuga kandi ko ari mu bategeka iganagurwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Iran. So umuntu akunda kwerekana ngo ntazwi atanga ibiganiro mu bimenyesha makuru. Nta mabanga akomeye y'igihugu yabonekamwe, ariko akavuga ko ari we yararongoye ibiro vyase, agatanga amategeko ku nzego z'umutekano. Uyazwi nk'umutunzi. Ubutunzi bwe bukekwa mu mamiliyaridi y'amadolari menshi bunyegejwe mu bihugu vyinshi harimwo n'ivya Buraya. Mojtaba Khamenei asanzwe amaze imyaka yarafatiwe ibihano muri Amerika no mu bihugu vya Buraya. Kuva atowe kuba Guide Supreme, Israel yavuze ko nawe nyene izomwica. Kuva atowe Mojtaba Khamenei ntaraja ahabona. Mojtaba Khamenei abaye Guide Supreme wa Iran agira gatatu kuva habaye revolution mu mwaka w'1979. Aje inyuma ya Ayatollah Ruhollah Khomeini yatwaye kuva mwaka w'1979 gushika mwaka w'1989, hamwe na se Ayatollah Ali Khamenei yatwaye kuva mwaka w'1989 gushika mwaka w'2026, no kuvuga muri uyu mwaka turimwo. Mu minsi mike Israel na leta zunze ubumwe za Amerika vyarisha abategetsi benshi muri Iran. Vyarasambuye inguvu za Iran mu bijanye n'igisirikare cyo mu kirere no mu mazi.
amabombe amahinguro ya Irani akora ibigwanisho yarasambuwe, amastoke ya za misile yarasambuwe ku rugero bakeka ko ibice 60% byo byarasambuwe. Ibibanza bihambaye inzego z'igihugu zikoramwe byinshi byarasambuwe, ubu hatangwe gusamburwa n'amahinguro y'igitoro n'ibibuga vy'indege. Ariko Irani nayo yaratangaje amakungu, abategetsi bicwa bose ibasubiriza mu mwanya muto cyane. Intwaro ya Irani iracahagaze kurusha uko abateye bari bavyibaza. Irani irabandanya ibitero vyayo kuri Israel n'ibindi bihugu vyo mu karere. Irani kandi yarashoboye guhindukiza intambara yigiriye akarere kose, kuko ku munsi itegwa ko nayo yateye ibihugu 11 harimo Israel, Bahrain, Qatar, Emirates Arab Unis, Iraq, Kuwait, Arabia Saudite, Oman, Azerbaijan, Turkiya ndetse na Chypre. Ikindi gikomeye Irani yashoboye no kuruhisha ibihugu bahanganye mu bijanye n'ubutunzi, aho Irani itera ikoresheje amadrone azimbutse, ibihugu bindi bikoresha ibigwanisho bizimvye cyane mu kuyakorora. Ibihugu vyinshi birarusha kubera iyi ntambara. Irani yashoboye kandi gukora ku buryo intambara igira ingaruka ku butunzi bw'isi yose, mu kubuza ko amato ajanye bitora asubira guca muri Detroit d'Ormuz. Irani yatumye igitoro gikena kandi kizimba. Hamwe rero ngo yobandanya ibitero vyayo ku mahinguriro y'ibitoro mu bihugu bitandukanye, ibintu vyotera biyangara mw'isi hose. Harandi makuru menshi turiko turegeranya tuza kubageza ko mu mwanya uri imbere. Hari dossier idasanzwe tugira tuze tubageze ko mu minota mike iri imbere, vyose ntuze gucikanwa. Ufyonde subscribe canke s'abone niba utarafyonda kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza, usangiza ngenzaho bari kugira ngo nabo baje barashikirwa niba biriko biravugwa. Bigezwe ko gaha mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane ko biriko biravugwa mu gisata cha politike, agateka zina muntu, imigendanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa ijya nino ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Matoza turiko turakora rero, hari dossier nyinshi tuza kubageza ko mu mwanya muto uri imbere, byose ntuze gucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubageza ko ku Muhuza TV. Imana bazagere mu bikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora, ngo mudukurikirana muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu ntara zigize igihugu zose, abaranze imbibe z'igihugu cy'u Burundi, mwese turabakengurukiye.